Inama nshingamateka igize ibihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ngo yararanguye ibitari bike mu gisata c'ubudandaji, iciterambere, c'ukunguruza abantu n'ibintu, mu gisata co gutorera hamwe amakori n'amatagisi, hamwe no mu gisata c'ibidukikije n'ibindi. Ni byinshi byaranguwe. Byinshi byaranguwe gose. Nagira ndaguha akarorero tuje nko mu mugambi wo gutorera amatagisi n'amakori hamwe. Imbere yuko tuja mu muryango ibidandazwa kugira bive i Dar es Salaam kivuye Dar es Salaam canke Mombasa vyamara iminsi 21 kuva i Mombasa, ariko no munsi ni iminsi 3 gusa. Akandi kamaro gahambaye i Dar es Salaam vyafata iminsi 12, uno munsi ni iminsi 3. Ikindi gihambaye uno munsi ibihugu bidashika kwibahari birafise abakozi nk'iwacu mu Burundi, hari abakozi ba OBR bari kuri biriya bivuko baca bafasha kugira ngo abagwiza tunga bacu n'abenegihugu bacu boroherwe ego bafashwe neza. Ikindi twungutse muri ico gisata, twungutse vyinshi cyane uko murabona hariho inyubakwa rusangi zubatswe ku mipaka kugira ngo bashobore gufasha abagwiza tunga mu korosha mu bikorwa bya misi yose cyane n'urudandaza. Nivyo twita ama OSBP ego one stop border post. Murabona Ikobero ni Kabanga, murabona hariya Kuruhwa, murabona Nemba na Gasenyi. Tuje muri ico gisata nyene murabona yuko mu bijanye no kwidegembya kwa kazi murabona ko abantu baciye ugwevu, abantu bakabona kure. Harabaye amabanki menshi yaje hano mu gihugu cy'u Burundi, hariho muri wa mugambi ujanye n'ikiyaga ca Lake Victoria hakozwe vyinshi, haratewe ibiti vyinshi kugira ngo hashobore gukingirwa imisozi hanamye ego makomine menshi. Mugiye za Gitega haratanzwe imiduga yo kufasha mu isoko, harubatswe ubuzu bwa sugume bwinshi. Mugiye mu ntara ya Muyinga harubatswe amazi, mugiye mu ntara ya Kayanza harubatswe amazi, mugiye muri ntara ya Kirundo muri za komine Busoni hariya ku kiyaga Gweru hakozwe vyinshi, harakozwe vyinshi cyane. Mu bijanye n'amagara y'abantu hakozwe vyinshi cyane, haratanzwe rusehabaniha zifasha izo twita laboratoire mobile kugira ngo zifashe kandi zikora ibikomeye nk'igihe biza biteye. Urabona nk'igihe cya Covid zarafashije ego, tukibaza ko no mu gihe dusenga Imana ntitwifuze biza mugo vyashitse zirafasha cyane. Mu gihugu cy'u Burundi twaragize bakwe turaronka igisata c'ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu kiringa iwacu Health Research Commission ikabiri ngaha mu Kigobe. Akazi karaboneka ku bene gihugu, hakozwe vyinshi cyane. Ibijanye n'amabarabara murabona iri barabara Ruhwa Nyamitanga Bujumbura Rumonge Nyanzarake kubana gusha Mabanda, hariho Kobero Muyinga Gitega Nyakararo Mwaro Kibumbu kubana Bujumbura. Hakozwe vyinshi cyane. Hariho imigambi iri kirakogwa iri kirubakwa cyane nk'ijanye n'ivy'umuyaga nkuba. Murabona umugambo hambaye twita Rusumo Falls uzohuza igihugu cy'u Rwanda, Uburundi na Tanzania, tuzohakurira koyoko. Ni byinshi cyane mu rudandazwa. Hariho byinshi biriko birakogwa, harabaye kwagura ibijanye n'isoko. Ubu uno munsi hariho EAC komeza na SADC tugo turajamo n'indi miryango kugira ngo habe urudandazwa abantu bidegemvye. Uretse naho hariho na kano kare kose ka Afrika ego. Nubwo abashingamateka bavuga ko ivyaranguwe bitari bike, ngo hari n'intambamyi zifatiye na cane ku biturire ku kutumvikana hagati y'ibihugu bimwe bimwe n'izindi ziri muri uyo muryango wa Afrika y'ubuseruko Uburundi buhurikiyemo. Uyu muryango uri kuraraba intambamyi ntizobura kuko ishigwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi kandi n'ibintu bisanzwe hamwe birakunda, ahandi ugahura n'inzitizi. Ariko igihambaye nkuko tubivuga ukuja hamwe n'ibindi bihugu ni processes ro kuja hamwe ntibica biba mahwi mu mwaka umwe, imyaka 2, imyaka 30 aho ibambewe. Nukwamiza ko rero mu bijanye nibi hari intambamyi zibonekeza dusaba ko zitorega umuti. Izo nazo ni intambamyi wanashaka zidajanye n'amakori n'amatagisi aho ndi mu rudandazwa, ivyo twita les barrières non tarifaires. Aho urasanga akaranda k'igiturire kacibonekeza muri bino bihugu ego, nakaranda
ico ni kimwe muri izo nzitizi zitajanye n'amakoni n'amatagisi mu rudandazwa. Ikindi ni ibihugu bimwe bimwe usanga bikwega amaguru mwishigwa mu ngiro y'amasezerano namwamwe. Ikindi nukujanisha n'amategeko mu bihugu vyose kugira ngo amasezerano namwamwe ashobore kuja mu ngiro. Izindi nzitizi ntizobura, urabona ikiza ca corona caratuziye nk'akaga, naco nyene carasubije inyuma imigambi imwe itari mike. Ko nkuko mubizi kuja hamwe kuno muryango cyane cyane mu isoko rusange, icingenzi kiruta ibindi nuko abene gihugu bagira ukwidegemvya muri bino bihugu vyose. Hakaba kwidegemvya kwidandaza, hakaba kwidegemvya kw'imitahe, hakaba kwidegemvya kw'akazi. Rero haje ikiza ca corona caratumye haba ikibazo gikomeye kubijanye no kwidegemvya kw'abene gihugu. Murazi ingingo zafashwe kugira ngo duhange na kino ciza. Ivyo vyatumye rero imigambi imwe by'ukuri idindira. Ariko turizera yuko Imana ikunda kano karere n'isi yose, kino ciza tuzogitsinda. Ikindi mu bijanye n'imibanire n'ibihugu nitwobihisha, haraho usanga hamwe umubano atari mwiza hagati y'ibihugu n'ibindi. Ariko ivyo nibisanzwe, igihambaye nuko hari inzego zishobora kwicara ivyo bibazo bigahera. Nkuko rero yabimenyesheje Jean-Marie Muhigwa, icegera c'urongoye abashingamateka b'abarundi bahurukiye mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 4 Ntwarante umwaka wa 2021, abashingamateka bari mwisekeza ryatanguye itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu ikazoshika itariki 7 z'uko kwezi nyene, yo kurabira hamwe n'abanyagihugu bagize uyo muryango ibimaze gushikwako nk'inyungu zikomoka ku kuja hamwe kw'ivyo bihugu bigize uyo muryango, bongere bagire n'ico batumye aba bashingamateka bifuza ko barangurira mu myaka iri imbere. Abashingamateka rero bakazohura n'imigwi itandukanye iserukira abanyagihugu. Ni naco gituma igikorwa cacu turimwo cyo kurimburira hamwe inyungu zashitsweko kuva uyu muryango ugiye hamwe. Turisunga cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere, arizo uyu mugambi wo gutoreza amakoni n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe, n'inkigira kabiri yerekeye isoko rusange. Banyakubahwa bamenyesha makuru, muri iryo sekeza kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu kurangura ico gikorwa, banyakubahwa abashinga amateka bazogiranira ibiganiro n'imirwi itandukanye iserukira abene gihugu. Ariko aho duhera ku ndongozi nkuru mu bushikiranganje butandukanye. Turahura n'abamenyesha makuru, turahura kandi n'abikorera utwabo, turahura n'abaharanira amashira hamwe adaharanira inyungu za politiki, eka turahura n'abo bose tubona cyo baterera mu gushira mu ngiro imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Muri rino sekeza turimwo yo kurabira hamwe ivyaranguwe nk'inyungu zibonekeza kuva tugiye muri uyu muryango, kazoba akaryo kadasanzwe kandi kihariye kuri banyakubahwa abashinga amateka ko kumenyesha uruhara rudasanzwe rw'inama nshinga amateka Afrika y'ubuseruko, kuko ni inama y'abene gihugu bagize uyu muryango, maze bamenyeshwe uruhara iyo nama nshinga amateka ifise kugira ngo imigabo n'imigambi yo kwinjira muri no muryango wa Afrika y'ubuseruko ishinge imizi. Mwomenya ko umuryango wa Afrika y'ubuseruko umaze imyaka 22 wayeho, na inama nshinga amateka igize ibihugu by'uyo muryango ikaba imaze imyaka 20.